wowe uhora ukurikirana ibintu n'ibindi bijya bintu tuvuga ngo umuntu ngo yitavye Imana iramuhamagara akayitaba ati sabe umengo kwitaba Imana no gupfa umengo nico kimwe kwitaba Imana no gupfa n'ibintu ibi mu gitabo citwa ca Samweli wa mbere igice ni ca gatatu ku murongo wa 4 uhoraho ahamagaye Samweli Imana imuhamagaye acara yitaba ntiyapfuye oya Imana imuhamagaye yaciye avuga ati sabwe iyo umuntu apfuye tureheza turavuga ngo yitavye Imana oya witavye Yesaya 58 ku murongo w'icenda nawe yarahamagawe ahamagawe aravuga ati ndi hano mwami ntuma burya iyo Imana iguhamagaye ibishaka kuyikorera ntibishaka kuja kuborera mu bivu gufa rero no kwitaba Imana n'ibintu bibiri bitandukanye mu gitabo citwa ico musiguzi igice c'icenda ku murongo uhereye ku murongo wa mbere washaka ku murongo wa 4 n'uwa 5 nabivuga kuko abantu bazobisoma mu mabibiriya yabo handitse yuko umuntu iyapfuye ntaca bakizi nta bwenge nta bufasha yoduha nta nico twomumarira ntitwomutinya nawe ntiyo dutinya byumvikane ngo nakuja kunusanga umenga umuntu aba yubashwe yapfuye ugasanga nta nubaha kuko wari usanzwe umwubaha n'ubundi cyacubahiro yasanzwe afise agumara mbere kiba gihetse abantu basigara barata ivyo yakoze mugabo icubahiro kiba kigiye reka kuvuga yuko umuntu yitavye Imana aba bavuze nyene ko agiye mwijuru baba bavuze ko atazuka rihari ndakwibutse gato dusubiye inyuma mu mateka yaranze igihugu ciwacu c'u Burundi habayeho imvugo zagiye zibaho z'ububeshi aho bavuga nk'akarorero umwami ngo apfuye ngo yihaye ubuki kuva ryari ubuki bwica ubuki burica iyo ubwihaye ukabwinywesha ucupfa ariko yari imvugo yo gukindaga umwami kuko yabapfuye hariho abantu babigizemo uruhara kugira ngo ahereze uwundi ngoma izo mvugo abantu bagiye bagenda bavuga ngo umuntu ngo umwami ngo yihaye ubuki umuntu ngo yitavye Imana kandi apfuye twihumuriza kubera iki kandi umuntu yapfuye nyene vyumvikana rero iyo umuntu apfuye ntabwo abagiye mwijuru kandi nta nubwo abagiye mu muriro oya bica bigenda gute kuko urumva aho hantu tugomba kuhamenya neza iyo umuntu bavuze ngo arapfuye uko abantu basanzwe bitahura bo baba bazi ngo yakoze ibyiza ngo ashagenda mwijuru ngo yakoze ibibi ngo ashagenda mu muriro oya ariko rero twagomba kumenya none iyo umuntu apfuye biba biheze kuko urumva iyo abantu badasobanukirwa aho hantu uza gusanga neza umuntu abaho atazi ko inyuma ya buno buzima tubamwo hari ikindi kintu kizoba umuntu rero iyo apfuye ntibiba biheze ariko muri ako kanya apfuye nta bwenge abazi aragenda tukamuhamba tumaze kumuhamba arabura nubwo wogenda hajya ugafurura ku mpanda usanga aya magufa n'ibintu byabonze nta muntu aba ari ariko dusoma mu gitabo c'Abanyatesalonike ba mbere yuko Imana izozura abo bantu kabasubiza ubuzima uravyumva tumvikane ko batagiye mwijuru oya izobazura bazuke no muri Daniyeli igice ca 12 hatwereka yuko abantu bazoba bapfiriye mu mwami abantu bazoba bapfuye bakoze neza bazozukira ubugingo ariko budashira ariko abapfuye nabi bakoze ibyaha bakazukira imaramara ni ukuvuga rero iyo umuntu yapfuye abapfuye nyine tuvuge tuti yapfuye canke tuvuge tuti yatanze ari umwami ari umukuru hariho n'abandi bavuga ngo yashengeye ntiyashengeye oya ntiyashengeye aba yapfuye ko muri kino gihe turimwo ugiye kuraba uza gusanga umusaraba kuko iyo umuntu apfuye barashira ku musaraba kandi kumva barashira ku musaraba ugiye no kuraba ugasanga hariho n'abandi bagenda bayambaye mwizosi abitwa ngo n'abakozi b'Imana ugasanga barafise umusaraba runini y'abagenda bambaye no ku nsengero niza baporoti canke kumbure basanzwe bavuga ngo nti bari mu mugwi w'abakatolika nabo ugasanga ku nsengero baragenje gute barazeka imisaraba none itandukaniro ryo birihe iyo misaraba none bashira kumva bagashira ku rusengero ini bakayambara mwizosi vyotandukanira hehe umukirisu vyotandukanira hehe umupagana dasenga ibi bintu byo gushira umusaraba ku nsengero muri rusange bisobanuye ijambo ry'Imana ribivuga kwiki ibi bintu ni ibintu novuga ngo vy'ibifondano bitagira umurongo muri bibiri kuko bo babushira ko bagomba kwerekana neza ko usize ku musaraba umengo yakiyara umuntu w'umukirisu reka ndakwereke wewe ntandukaniriza umusaraba wo kumva no mwizosi kwa pastor canke kwa patiri untandukanirize n'umusaraba wo ku rusengero izo zose simva canke si sengero reka tuzite zose ko ari imva canke tuzite ko ari urusengero kuko byose n'umusaraba kumpamvu yiye nukuvuga ngo uze ukurikirane neza nigeze kumva makuru yabaye hano mwa hino gihugu cacu mbere hano mu gisagara ca Bujumbura aho higeze kuvugwa mu makuru higeze kuvugwa yuko hari umuntu yagiye arasambana mu hoteli acapfira aho nyene
aho nyene mu hoteli yariko arasambana ataranahava nuvuga ngo nubwo tudaca urubanza urashobora kwibwira ingene vyagenze n'ingene Imana yavyakiriye umuntu afiriye muri ubwo buzima sivyo mugana amaze gupfa kumva yiwe bashirako umusaraba ubanza uvyumve ariko kandi hariho n'umuntu tubana mu ikaritiye abantu bose basanzwe bazi bati uyu muntu ni nyankamugayo ikintu cyose cy'umugayo ntacerekwa ikintu kibi ntacerekwa n'umuntu mwiza muri make abantu baramushingira intahe ko agororotse bakamushyira ku iki umusaraba uvyumve zimaze kuba imisaraba ibiri reka dufate umuntu yapfuye ari gisuma yari kwiba nawe apfuye bamushyira ku musaraba none ubwo ntiwumva yuko icerekezo nyaco c'umusaraba ntabwo ari ubukirisitu atari ubukirisitu yaba ari ic'ubukirisitu bisize kuki bosize kuwa uwo muntu yapfuye tuzi ko tuvyikeka uko natwe dushobora kumenya nabyo tuba tuvyikeka ariko kuri uwo muntu nawe twabonye neza tukabibona tuti yiriko arasamba bamufatanye itonga aranahapfiriye nawe ukacuvuga ngo umushiriye kumusaraba umva umusaraba ari iki ariko muri rusange ngoma banda none umusaraba mwerekeza kutubwira neza ahantu hoba inkomoko yawo naho rero ngiranje ubwa mbere tumaze tumenye neza yuko umusaraba ubwawo igiti bakoramo umusaraba bakagikora umusaraba bakawukora na gatoya ntabwo ari ciza kuwukora kuwukora ukitwa umusaraba si mwiza ikintu cyo gushimagiza ikintu cyo gushimagiza kwambara ngo urashaza wobi kukagafata neza kuko mu gitabo cyitwa cy'abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 13 haranditse ngo Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe acitse ikivume ku bwacu kuko acitse ikivume ku bwacu kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti ku giti amajambo asa nkayo yanditse no mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igice cya 21 n'umurongo wa 23 handitse yuko azoba avumwe umuntu azobamba kuki umusaraba nukuvuga ngo umusaraba muri make waja ko umuntu atacemewe mu kibano umuntu yakoze ibintu vy'agahomera bunwa niyo mpamvu Yesu kubera ivyaha yari yikoreye by'iwacu by'abantu b'abanyavyaha bose bo mu isi vyamuhinduye ikivume nawe agahabwa igihano nk'igihabwa umuntu yamenje urakurikirana birumvikana neza yuko umusaraba ubwawo utaja ko umuntu mwiza nta nubwo ari mwiza ubanza ukurikirana aho hantu kandi wibuke neza yuko ku bantu bitwaza umusaraba ugasanga bawambaye mu izosi bawusize kumva bawusize ku nsengero Yesu mu gitabo ca Matayo igice c'indwi yerekana avuga yuko ngo ushaka ngo kumukwikira ngo yiyanke ngo yikorere umusaraba wiwe aheza mukurikira suguconga igiti ukacucamba ukacucikorera ngo ahubwo ni mibabaro ni ukwiyanka nkuko Yesu yiyanse nivyo Yesu yise umusaraba ntabwo ari igiti gifadika ushobora gufata niho kiya giti gifadika cyo twumva ngo unakishize ko wowe uri kugarukana kiriya kintu kivuze ngo azobavumwe no kuvuga ngo wewe uracyashimagiza iryo jambo ngo azobagenje gute azobavumwe nkaca ndabibutsa mu bantu bakunda gusoma ibitabo by'amateka ari igitabo bita Babylon Mystery Religion hariho n'ikindi gitabo bita The Dictionary of the New and the Old Testament ego ni igitabo novuga ngo iyobokamana ririmo iyo bivyo bita mystery ririmo amabanga y'abanyababuloni abakarudayo abanyababuloni ba kera uno munsi ni muri Iraq ego hariho n'iki gitabo bita ngo dictionnaire izi dictionnaire dusanga gisoma mugabo akavuga ngo ni dictionnaire ngo yisezerano rya kera na rishasha handitswemo ivyo bita l'origine de la croix uvuga ngo inkomoko y'umusaraba bakerekana yuko umusaraba uhereye n'imbere ya Yesu atarabambwa kugira ngo tubereke yuko gushira umusaraba utavuga ko umukristo hariho n'abandi babikora atari abakristo uravyumva ngo imbere ya Yesu bahora bakoresha imisaraba ngo nk'ikimenyetso c'Imana yitwa Tamuzi Imana basenga y'abanyababuloni cyari kigirwamana ariko icyo kigirwamana yigeze kuba ari umuntu ntabwo babayeho bamusenga yarapfuye ahubwo babayeho bamwibuka nk'ikimenyetso kubera ibintu yakoze muri ico gitabo bita dictionnaire y'isezerano rya kera na rishasha berekana yuko uwo Tamuzi yasaba abantu bo mu gihugu ciwe ko uvyaye inda y'imfura umuntu avyaye umwana w'imfura yategerezwa kumutanga kwikimazi atangiye Tamuzi bakamukerera abavyeyi rero bari babayeho bababatwe n'ico kintu uwo muntu abakorera rero amaze gufata Tamuzi kumva yiwe bashizeho urudomete
rutangura izina ryiwe kugira ngo abantu bose bahaciye bazomenye ko Tamuzi yapfuye umwasa bapfuye ku izosi yahora bamarira abana kuko yari yarashizeho rya tegeko abahaciye bose bati tu Tamuzi uragapfupfuye bahita baravuma ni naho bakweye rya jambo rivuga ngo aravumwe ubambwe ku giti cyiki cy'umusaraba kuko abantu bose bakoze icyaha cyo kumenja baca babamba ku musaraba kugira ngo berekane ubumenja ngomba kwegera nk'ubwo Tamuzi yagenje gute yakoze izo rero muri cya gitabo mwacu kimwe bita dictionnaire ya New and Old Testament ariko kandi biri nico bita Babylon Mystery Religion ku bantu bakunda gusoma ibitabo bashobora kubikurikirana muzosanga bimeze ko nyene ego rero murakoze cyane kumburegira ngo abadukurikiranye bakomeje kumva neza ko hari itandukaniro bwa mbere ryo kwitaba Imana no gupfa ego ko hari ibintu bitandukanye kandi iyo umuntu apfuye ntabwo abagiye mu ijuru kandi ntabwo abagiye mu muriro ahubwo Imana yaratekanije ikindi gihe niho hazobaho umuzuko abakoze neza bakaja mu ijuru kugira ngo bakaja mu muriro tuyarangirize ko mu gitabo citwa ic'Abaheburayo Abaheburayo igice ca 11 ku murongo wa 30 we ushaka kuzohera ku murongo wa 32 baravuga ngo ingene abantu bakoreye Imana ingene bapfuye bamwe bapfuye bishwe kugwagashinyaguro ku murongo wa 38 haravuga ngo isi ntiyari ibabereye ko bayibamwo bayerera mu bugaragwa no mu bisozi no mu masenga no mu vyobo abo bose bamaze gushingirwa intahe kubwo kwizera ntibahabwa ivyasezeranywe kuko Imana yatuboneye kera ikirushiriza kuba ciza kugira ngo abo ntibatunganywe gose tutari kumwe nukuvuga ngo ntabwo bashobora guhabwa ivyasezeranywe nubwo bagororokeye Imana bahabwe ngo ubugingo budashira cyangwa ngo baje mu muriro twebwe tutari kumwe nuko niko bimeze hari igihe Imana yabarindirije ikazobazura ku munsi wa wundi yego hanyuma imaze kubazura ikabahereza ubugingo natwe duhari tukaburonkana nabo murakoze rero abadukurikiranye kumbure reka bongere banatahure kino kintu kandi by'ukuri mwatwigishije ibitari bike rero Imana ishishikariye kubana nacu kandi n'abadukurikiranye Imana ikomeze kubatahuza mu izina rya Yesu amen.